none nimba ndavyumvise neza uvuze ngo yishe akanyoni hanyuma baca bamujana kuri ofisi none bagomba kumutaburira itike y'indege yatahe. Dawe yagiye agenda kumureka kuri ofisi ngo yishe inyoni. Usaba kuri ofisi n'abavuga iyo ni yonki. Nta muntu si wamwirukanye ngo nuko ngo yishe inyoni. Rero niyo bacari agumye kuri ofisi mu buryo bacamubwira ati ntabwo mu kwezi uko kwezi guheza ataronka umubosi azoca amukatira asubire mu Burundi. Banyakubahwa murabona neza najewe ndameze neza hama turafite umukobwa witwa Irankunda Claire tuba tumaze kubigucisha rero sasa rero kubera muntu nahoremo amakuru ariko ikibazo twari twaburanye kumva ko anakimidura WhatsApp ko WhatsApp ari yahize sindandiriye sasa rero uwo Claire ari muri Saudiya baravuye ku kazi rero n'ubu kugomba guhora nyine ari kuri ofisi rero sasa rero umwana ararushe amerewe kweli kabisa rero twashaka ukuntu wadufasha bakamuhereza ibintu byiwe basi ko harya umuntu bamwasamwankana n'ibyiwe basi agapfuma bamuha isakoshi bakamuha n'itelefone kubera abana umuryango turahagaritse umutima urahagaze ko dutuma ijwi ry'umwana aho aca ku matizatiza simu raba yica ko bose bamwe bamaze gusafira n'uno w'umurundi na nyine bamukatiye yatashe rero amakuru dufite ubu nuko na nyine aguma bamukatire asigaye iminsi ine iyo minsi ine iheze itaronka ubose nyine aduca amukatira atanu rero nashaka udufashe ukuntu wodusabira basi bakamukatira bamuhereje ibyiwe bamuhereje isakoshi na simu yiwe na pasiporo umva agicaye aho kuri ofisi afite isove zitatu n'imyambaro ibiri y'impuzu n'isabuni yo koga nta kindi kintu afite rero twashaka ukuntu rero wodusabira bakamuhereza ibintu byiwe nimba yaronka umubose akagenda nimba bamukatiye agataha akimwibwiye uwo mwene wacu jewe ndarushe aho ngeze hageze igihe je numva imengana nakwicayira jewe namfasha nkanashika mu Burundi nushimira Imana rero twashaka udufasha rero ukuntu nyene wodutabariza nkuko ari bakagenera muzeye akaronka ukuntu yogira yoramwe sakoshi yiwe ibintu byo agataha kandi nyakubahwa urabizi umuntu agira muri Saudiya tugura ibintu bizimvye by'amafaranga menshi urumva nuko twabiteye ko mutaye munini gusa rero twashaka nuko urabu wadufasha kugira bayimubwira cyane yego asigaye iminsi burya namubwiye ko ari umuntu yitwa yamudansaba nimero zawe kuko yambwiye ngo ntiyatuvugisha ngo nawe tumenye nimeza kuvugisha rero nanze nawe mbwamusaba urya Vanessa rero ndazijyanye ntuzeye nakunda kuraba anyama video akunda kugira ndibagira gutorana nimeza rero n'umunsi none naronka nimeza cyangwa kandi ayimubwiye hano yaharacyariye ku isimu y'umuntu uzenya y'undi na nyine rasafiriye wa mbere aragenda hariho n'undi w'umukenyera nyine acako nyine yaragiye rero n'uwundi w'umurundi nawe ubu twari dusigaye acako na nyine na nyine yagiye we bamukatiye yatashe urumva ari nawe nyine uwo Claire nawe asigaye iminsi ine cyangwa itatu nawe bamukatira atanu rero ikibazo dufite nawe nyine inziga afise nyine mu mutima wiwe nuko avuga none kamana ngiye ngomba nawe ukwiye n'ibyo nazanye basi ndabisigini nashaka rero umuntu wamutabariza basi ubwira arabo kuri iyo isakoshi kare mwamugize neza Amarene nashaka nyine dufashe kugira turabe ko bamuha koshi bamuye na simu bamuha ibintu nashaka dufashe bamuha ibintu yatwaye hariya bijya bintu bafashe kuko barafashe isakoshi namwe n'isimu ariko umugabo burya wowe ntiwigeze umbwira neza ingene vyagenze no mwizi audio uravuga yuko mwene wanyu afunzwe ni mwene wanyu mbere mugenzi mwene wacu uravuga ati mwene wacu arafunzwe afungiwe Saudiya kandi bagomba mutahane mugo ntibigera uvuga ngo
mwene wacu wafunzwe ni we yakubwiye ko yafunzwe n'iki none? y'ukuri yambwiye ati ngo umunsi umwe mabuja wiwe yahaje hanyuma ate ati ngo bacaduga hejuru kuri etaje tumwe akanyoni kari kapfuye tumwe baca bagakamera agafata umwanya videwo rero baca aramanuka bacamubwira iyo tumwe ariyoga hanyuma avuye muri dushe tugaca asanga imuzaniye muri saro arambara baramwana icaye aranuka amacibona ngo bagiye rero tubabona bagiye kuri ofisi ashitse kuri ofisi rero ngo noya capugana n'abagera kuri ofisi tungo mama aravuzanye tungo kubera ngo yishe akanyoni abantu bo kuri ofisi baramubata tungo yishe inyoni navuga ngo yego aravuga n'ibisobanutse navuga ngo nibyo nyine nta bindi rero bacamubaza ko akora akazi mabyo baravuga yego akazi ngo aragashoboye ngo agakora neza tumubwira ngo ni uko yishe inyoni nyine rero tungo bajya bo kuri hoteli kuri ambasade baca tungo babona ko umenga ngo ni ububeshi baca barihurira rero biraca aguma kuri ambasade amarero acagira amarero ati ngo cabaha amahera bamugurira impuzu abarambara bacamugurira imyambaro ibiri y'impuzu n'isove zitatu n'isabuni yo koga rero haheze ukwezi ariyaga kandi afise ivyo vyonyene rero twasaba ko bamwirukanye twasaba bamuhe isakoshi yiwe hamwe n'isimu yiwe kubera nk'uko umuryango ntumva ukuntu dutorana kubera azi nimero zanje jenyene kandi nk'ubu nayo na whatsapp nta nimero zanje afise twashaka mudufasha bamuhe isimu yiwe hamwe n'impuzu yiwe. None nimba ndavyumvise neza uvuze ngo yishe akanyoni hanyuma baca bamujana kuri ofisi none bagomba kumutaburira itike y'indege yatahe? Mabuja wiwe agiye agenda kumureka kuri ofisi ngo yishe inyoni usaba kuri ofisi n'abavuga iyo niyoni nta muntu siwamumwirukanye ngo nukora ngo yishe inyoni niyo baca agumye kuri ofisi mabuja bacamubwira ati ntabwo mu kwezi uko kwezi guheza ataronka umubosi azoca amukatira asubire mu Burundi. Ubu rero yari amaze ukwezi kose kuri ofisi baciye bamukatira itike rero ngo atahe. hasigaye iminsi itatu canke ine bamukatiriye Umva ntibaramakatira rero mugabo ibyo ari byo byose none ukuraho amakuru avuga ngo hasigaye iminsi 3 canke 4 kandi atatike y'indege kumburura urayibonye? ivyo nyine twaravuganye ivyo twaratuvuganye niyo kubera ngo maciza simu wabo nyene waciza none ni kubera iki hatira to kumbura atabimbwiye hakiri kare none wumva iminsi itaheze? jena nimero zawe narifise n'ubundi azirose n'umunsi ariko urumva ko hamaze kugera yuko yurira indege kuko nkaho hoho urafise nimero zujya yakorera ujya mu boss wiwe yamwirukanye mu rugo akamujana kuri office urazifise? mbona zifise. Iyo mumwandikiye abishura iki? Mwaramuhamagaye? kandi atacabirinze gusa mu minsi ya mbere ndabandikiye yacasi mu kirere sasa bare nanditse mbona atasima muha ntibima kuko bari kumwe ngo nako nyine batari kumwe rero je twashaka muri ibintu vyiwe kwari umuntu umwe atumangana n'ivyiwe musubiza ivyiwe. itike y'indege ninde yayiguze? Tito ni zonti. yaramaze hajya muri rujya rugo yarahamaze igihe kingana iki?
yaramaze indwi zibiri zitatu zagomba zikwire. indwi zibiri zonyene. Ugeni yari yamuguze yamukuye mu Burundi canke gute? Ujya yashikiye ko niwe yari yamutumye ko mu Burundi. Nawe yamutumye. Mm. Mm. Yari yamutumye ko. Mbojisho numva nokora gusa nuko mbe mu Burundi yari yasafirishijwe n'ikigo ikihe? Cyo kizima. Iri hehe? Bambwiye ngo Mwe mu bahehe? twe tuba ku Muzinda muri Mutimbuzi. Mm. Gusa ibyo byose niwe yabimbwira kuko byose nkiri mu Burundi. Mm. Ibintu biragoye ariko ndakubwire mukobwa kubera ko ibintu byo gutabaza kubera ko umuntu aca hirya no hino bisaba ko muba mwabivuze hakiri kare nk'aha ko wewe yarahuye n'ibyago yari kuba afise nimero yanje akabimbwira hakiri kare mugabo urumva niho ntibyumva kandi canke barabimbariye kumbure ntabyibagira mugabo ntavyambwiye. Ikibazo utari dufite inamba yawe kandi nawe nyine ko ari ndaguca ku isi macira urumva nawe nyine biramusumbura. Urumva nk'ibyo naryo we nabimenye ryo mw'ijoro. Aho ikiyokorwa gusa ni kwandikira ujya mu mabuja wiwe tukumva nkamuhamagara mugabo urumva kuko ashobora guca ambwira ibindi mbo sino kubera ko byihuta sinokwizeza ko azobironka kiretse nimba haziyumvira akabimushira mugabo ivyo bintu vyiwe none kubera iki wewe yemeye gusohoka atajanye ibintu vyiwe. Ati ndega nawe nyine niyaza kwitwara bamwirukane wewe gusa wowe yarazi ngo agiye gutembera ngo kandi ngo yapfuye nyine ningana na kimwe cabaye mu mabuja avugana neza nyine kandi mu mabuja nyine aramwihera ni icyaha cavuye ngo tugende twara turagiye gutembera. Abantu n'inkozi z'ikibi kabisa yari afise impuzu nyinshi none na telefone yiwe Na telefone yose hamwe n'ibirato. mpa nimero ziwe twumve uwo munabuja wiwe twumve ngerageze ndabe mugabo sindakuremesheje kubera umwanya wagiye asigaje iminsi 3 ngo atahe 3 2 Itatu cyane. 3 4. Okay, nimero ziwe turabe mugabo nyine urumva ko je ntariko ndiremesha ko vyokunda uko biri kose kubera umwanya ari mutoya. Wengine ndabyiteye ko bigenda neza kweli. Aho ni sawa wabyizeye kuko urumva barya abantu baragoye nk'ubu ababona aho hagira atahe vyaheze atakizomukurikira amaze gutaha bafise inzigo n'imitima mibi biragoye ko yoca avyumva. Ego reka rero numpe rero twogerageze turabe numpe izo nimero turabe ko ari cyo vamo numva nkubona nzi yuko wahejeje no kumenya ikigo cyamurungitse naca ndabasangiza kino kiganiro tugiranye hama kandi nabo tukavugana mugabo urumva ko atabuzi je gutanga ibintu bahambwiye izina ryo mbaye nibagira reka ndahabaze
icyo ndakubwiye. nta kibazo mugabo si ibyo gusa urumva ko mba nkeneye n'inimero zabo. zo ngaho mu kigo eh nazo nyine ziraboneka. sawa, uraza kubimpa rero ntaco, uraza kubindungikira, Eh, biba byiza udatevye. kuko ndaba ngize nimero zujya mu bose ndazikurungikire hama ibyo nabyo ca ndabibaza. Sawa, urakoze rero, Sawa namwe. ntaco wongezako. icyo nogeza ko kweri nuko mubishiramo inguvu mukaba kweri mukadufasha n'ayahandi urabona ko itabaye. nta nguvu nta nguvu n'ubundi nta gihe tudashiramo inguvu kandi nta nguvu z'ikirenga rwose dushobora kubona zirenze zo dufise, ahubwo tw'ivyo dukora tubishiramwo akigoro gusa. Murabishiramo ikigoro kweri mwaba mugize neza. Akigoro. Akigoro. eh murabishiramo akigoro. nibishiramwo akigoro, kwigora. Sawa rero, murakoze, mugire ibihe vyiza. namwebwe mugire umurango mwiza. Nijorohewe, nijoro ni saa yine y'ijoro ibura umunota umwe, urumva ko turiko duhuza amasaha naho iwanyu. mugire ijoro ryiza. Yego, murakoze. Sawa. Mm. Munyumvire ubugome bw'abasafirisha abantu. Uyu mwumvise ko ari umurundi kazi ariko atabariza mugenzi wiwe. Umuntu agitongo ryiwe, abandi baratanga ingwate y'amaparcera turabizi, kugira ngo asafire agende muri Arabia Saudite. Hanyuma yagirika ubuntu bamuhitamwo muri benshi babuze ababarungika, akagenda yegerayo akagwara. Agwaye bagaca bamwaka utwiwe twose. Ubu mwumvise ko avuga ati isakoshi yiwe, utuntu twose afise mu mpuzu, hari usanga afise n'amafaranga, nta na kimwe afise, byose barabimwazi. Ati nukuri murakuntu mwosemerera. Igituma nk'ibintu je ndabizanye ngaha, yego turazi bashobora no barya babasafirisha bashobora no kutabimuha canke kutabimusabira, mugabo hano harimo ibintu bibiri. Icya mbere no kumvikanisha ubugome canke ukozi bw'ikibi bw'abantu, hanyuma kandi no kuburira abantu bashaka gusafira. Nibasafira impuzu zawe zigumiza muhira, nibasafira uzucunge neza, kuko hari igihe ugurisha ibintu byawe wagera hariya bikakugora muri Saudiya, ukongera guhura n'ibyago bidasanzwe inyuma yuko bikunaniye, kuko akazi kamunaniye kubera ko yagwaye canke yahuye n'indi ngwara, cane cane iyo yagwaye baramusubiza mu Burundi, kandi ca kintu yatanga ingwate ntibakimusubiza. Aha rero niho hantu tuvuga ati ni ingorane zikomeye, yaba uwusafiriye bikamugora ingwate yatanze mu Burundi baca bayireka, kuko nk'amaparisera basiga impapuro mu ofisi bakandikirana, ariko jewe nsafiriye nkagerayo sinkore parisera sinoyivamwo n'ingwate, novuga ko nk'ivyo impapuro, kuko nimwe mu bigiramo uruhara kugira ngo abo bantu bagume bahura n'ivyago, namwe mukaza murahomba. Kandi ko ndabwira ama ofisi niyo womeneka sinoyivamwo, niyo woja he novuga ko wazinyivye n'impapuro, kuko mwimura abantu babi vraiment.
ni nko gusafira ugasigira impapuro za parisera muri ofisi, wagerayo aho kugwanira uhuye n'ivyago mu nzu ya mbere canke zibiri, aho kugwana urugamba bavuga ati mushire mu zindi nzu iyo aranje akore, bobo bakemera yuko usubira mu Burundi, aho kugwana urugamba ati muvuze gusubira mu Burundi. None aho uruhara si urwanyu? Mm. So reka rero mvuge ati bantu munkurikira, nubwo mvuze ibintu bizabuze kuja kurondera ubuzima muri Saudiya, hari abantu baca inbox bakambwira ngo urumva ngo twama dukurikira ngo bino biganiro vyawe ngo tukabona ingorane ziri muri Saudiya, ngo nukuri dukaja tubiheba ukamenga ntitwojayo. Oya, muragenda ni gupima umugisha, ushobora kuzogira umugisha ugasanga bigenze neza mu gihe abandi vyagenze nabi, mugabo uzogenda uzi ko bishobora no kugenda nabi n'ivyo bitegekanye, kuko utegekanye mu bintu bibiri, nta kintu kitagira risk. Ni biki? Uyu rero Irankunda Claria murumva ko agiye gutahukanwa mu Burundi, si ubwa mbere tumuvuzeko, ariko mugabo nimba agiye gutahukanwa mu Burundi bakamwima ivyiwe vyose, niyihe nyungu? Hano rero mu kurangiza ikiganiro numva umenga leta y'u Burundi bugira afise ikintu gikomeye cane yokora muri bino bintu mw'abantu mwe. Urumva ubu abarundi kazi bigo bararira bakoma induru, turigira tubona reaction n'umunsi n'umwe, kuko ingorane twe turazibona aho ziri n'ukuri. Wanashaka ubu borekurira abarundi kazi gutunga amatelefone nkuko byari bimeze ubwa mbere. Erega ubwa mbere nubwo bagenda batari mu makontara, abantu ntibahura n'ivyago ntivyahura ubu bagenda bari mu makontara bizwi na leta kubera batagira telefone, niho turiko turahura n'ivyago birebire cane gose. Jewe nabikurikiranye kuva kera, muragomba murabe ngaho ivu ibiganiro nabitangiye kera cane. Uyu munsi ni ingorane frema, uyu munsi ni ingorane. Bagenda mu makontara ya leta ariyo ibarungika, hari ingorane nyinshi cane iziri kugira ngo zihere ni mpaka jewe nawe tuvyumve kumwe, dusabe duhimirize leta n'abategetsi bose bavyumva yuko umurundi abwirizwa kubahirizwa ahari hose, kuko abari muri Arabiya nubwo abarabu bameze nabi, dufiseyo ubuyobozi, dufiseyo ubutegetsi, dufiseyo ambasade, abo gukurikirana ingorane bahura nazo ntibahure nazo, ingorane bagahuye nazo ntibahure nazo, bagahimiza aje ma agence barongera ati umunyagihugu wawe urungitse umukurikirane, baraba ko bidaca bihera. Mugabo ingorane ubu ni nyinshi cane gusumba iza kera. Ibiro kugira ngo bihere no kuri ni mpaka leta yonyene igira ikikoze. Irankunda abagomba mutahane bamwe ivyiwe, ibintu vyumvikana bamwimira iki? Umwana bakubwira ngo je ngo passport ngo niyo nakuguriye, ngo nakuriye ngo n'itike y'indege, nakuriye na visa bongo, ahubwo nasanze amafaranga bashobora kuba bayatanga bakayaha ibyo bigo bikayajya. Wewe uza azi yuko vyose n'itike y'indege na passport vyose ariwe bikuguriye, kandi ntabwo aba ari we. Abantu bagaje kumbwira ati urabesha, je passport niyo niguriye, ngo yango aho yankaro ntayibiki. Ukira kururuka gusa imodoka ashaka ko passport vyumvikana ko abazi ko ari bayiguze barungitse amafaranga yayo, kuko bajya abarabona ubwo arabasazi bamwe barubahiriza ibintu by'umuntu, ntashobora kwaka passport azi ko ari iwawe, mugazi ko ari yakuguriye niwo mu kwitana babona ko no gusubira i Burundi habura gatongo yikwime kweri. Rero aya ma agence nimba agomba yuko ibintu bigenda neza, ni aho uburenganzira b'abakobwa bwo gutabaza, kuko ubu bavuze ngo ntimugatabaze mukubiswe,
mufashwe ku nguvu mwimwa amafaranga mutarahawe n'igihe ntimugatabaze nicyo bisigura. Ubavuze ati akira telefone, amategeko kumukoresha atiza ko ari ku murongo, tumukeneye tumutora, adukeneye kaduhamagara. No kuri bo tumavuga ati umva telefone nigume ngaho aho mu gikoni, uze witaba go telefone mama wanje bagashira amateka aremereye, mugabo telefone kaguma ngaho, umuntu abo telefone kitaba uhura n'ibyago ku telefone byibuze data bakakuza kugumya mu kumanya muremure, mugabo kuvuga ngo barayitwaye ntawe ufa guhaye akana kamara amazi. Ubu n'uburetwa bumwe butabaho vraiment n'ubucakara. Reka rero ndabareke nibashaka bazikubita gashi canke leta niyo bishaka nayo izovugira abana bayo, kuko bazopfa bahere bazambuga ivyabo. Uwo ariko arahomba impuzu, ariko arahomba amafaranga yiwe yakoreye, n'abandi bakahomba mu parcela. Urumva ibintu basize bariye bavuye mu Burundi nivyo biyumvira bakamenga bosara, bagize ubona baturubura mu mutwe sibindi afate nariye parcela yanje, nariye itongo nje muri Saudiya none raba birase, akiyumvira akashasara.